Reka nongere ndabahereza ikaze nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu bakomeje kudukurikira kuri ino mbonesha kure yacu yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende bandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibanda ku makuru akomakomeye cyane aba ariko aravugwa nyine ngaha mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, mukomeje kudukurikira aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Mu gihugu cy'u Burundi, umushingamateka Honorable Agathon Rwasa asaba abanywanyi biwe ndetse n'abayoboka nyine umugambwe wiwe nyine gukomeza kwitwararika muri kino gihe hariko haritegurwa amatora, aho asaba abanywanyi biwe ndetse n'abandi basanzwe bamuyoboka nyine ko bakwiriye kwitwararika mu nyuma y'uko hakomeje kugenda hagaragara imvugo z'ibibugwanko, maze agaca aramenyesha neza yuko nyine ibyo byose bikomeje kugenda biraba ari bimwe mu bintu biteye impungenge, akavuga yuko bakwiriye gutegereza ijambo ryiwe yozavuga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Uyu nguyu bikomeje kugenda bitangazwa neza yuko rero yoba afise imigambi ikomakomeye cyane, imigambi iteye ubwoba yo kugerageza nyine kuba yo kwinjira cyangwa se yosubira mu ishamba kugira ngo abashe kuba yogwana nyine nyuma yo kubona yuko atamahirwe afise mu bikorwa bigendanye no kwitoza mu matora yimirijwe nga muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi, cyane cyane amatora y'abashingamateka ndetse n'ay'abagenama b'amakomine nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Abatari bake bavuga yuko bomushigikira mu gihe yosubira nyine mu ishamba kugwana kugira ngo nyine igihugu cy'u Burundi kibashe kuba cyogarukana nyine ingufu cyarahoranye, cyashe kuba cyogaruka nyine ku ruhando mpuzamahanga nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Ibi kandi biriko biravugwa mu gihe rero bivuga ko mu Burundi haba hariko harategurwa ibigendanye cyane cyane no gutembagaza ubutegetsi mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi adahari, nyine yaragiye mu makungu nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi araherutse gufata urugendo rwamushikanye nyine mu gihugu ca Vietnam, aho yari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Ariko kandi muraza kunyemerera ngaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa, cyane cyane urunani Burundi bwa bose ruvuga yuko nyine amatora adakwiriye kuba yoba nga mu gihugu cy'u Burundi kubera impamvu zibura ry'ibitoro nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero nyine akaba avuga yuko amatora adashobora kuba yoba nyine atagitoro. Ibi birashikirizwa n'urunani Burundi bwa bose. Uru runani ruhurikiyemo imigambwe nyine yarishyize hamwe ku mvo zo kugira ngo babashe kurabira hamwe nyine uburyo bokwegukana insinzi mu matora yimirijwe nga mu Burundi. Baramenyesha yuko kandi hari ibibazo byinshi bigiye bitandukanye biriko biragaragara mu Burundi, aho bashimangira yuko nyine icyo bakiza ari uko CNDD-FDD yotanga imihoho ndetse igaca irava ku butegetsi. Ibi kandi birakomeje kugenda bishikirizwa n'abatari bakeya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, mu gihe bikomeje kugenda bigaragara bikomeje kugenda biratera impungenge abatari bakeya. Amakuru akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya amenyesha yuko nyine bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi bakomeza kugaragaza yuko nyine mu gihe mu Burundi ibintu bikomeje kugenda birifata nabi, cyane cyane ibigendanye n'ibura ry'ibitoro nga muri kino gihugu cy'u Burundi ari bimwe mu bintu bikomeza kugenda biradindiza ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi kandi birakomeza kugenda biratera impungenge ndetse n'amakenga ku batari bakeya nyine bari bafise ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane aho bamenyesha yuko rero mu bikorwa byo kwiyunguruza, cyane cyane mu bikorwa by'imyamamazo nyine basigura yuko bishobora kuzoteza ikibazo gikomakomeye cyane muri kino gihugu mu gihe himirijwe amatora y'abashingamateka ndetse n'abagenama b'imitumba nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Turagaruka no ku yandi makuru akomeye cyane yakomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi. Reka mwese mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza kandi mbifurize gukomeza kumererwa neza cyane abari ko baratwumviriza kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yuta kandi agezweho ariko aravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwese mutwumviriza muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza baherereye mu makungu ya kure, abari ngaha muri Amerika, abari n'ahandi hagiye hatandukanye hirya no hino mu isi, mwese turabifuriza kumererwa neza cyane.
turi kuwa gatanu turi kwigenekerezo rya kane ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2025 kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe. Abegereye umushingamateka Honorable Agathon Rwasa batanguye kugenda bavuga yuko nyine uyu mushingamateka asanzwe arafatwa nka nimero ya mbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu Burundi, iyo bafise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Bivugwa yuko kandi uyu nguyu yafatanyije n'abandi bagiye batandukanye ariko batari ko baramenyekana, aho yamaze no gusaba abanywanyi biwe nyine ko bokwituriza, akabasaba yuko kandi ata muntu n'umwe akwiriye kuba yogira ibyo atangaza, cyane cyane nyine muri kino gihe himirijwe amatora mu Burundi, aho asigura yuko nyine hariko harabibonekeza amajambo atari meza, amajambo yibasira abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, maze agaca bamenyesha yuko nyine bakwiye gutegereza ibyo nyine azobamenyesha. Hari bamwe bavuga yuko ahugiye mu bikorwa bikomakomeye cyane bishobora kuzotembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru akomeza kugenda atugeraho. Honorable Agathon Rwasa Kizigenza, uyu nguyu arafatwa nka nimero ya mbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa nyine akaba adahuje ibyumviro n'umugambwe uri ku butegetsi nk'uko bigaragara. Arahamagarira abarundi bose kwirinda amajambo mabi avugwa n'abanyepolitike, aho nyine yamenyesheje ko iki gihe nyine himirijwe amatora havugwa rero byinshi, na cane cane muri iki gihe abanyepolitike bose umengo bariko nyine baraga, kuko nyine bariko baranga kuripfana, bakavuga yuko nyine bifuza yuko umugambwe CNDD-FDD nyine wova ku butegetsi nk'uko vyoma bigaragara canke nk'uko bakomeza kugenda bivuga. Ni mu kiganiro bivuga ko rero nyine yaba yagiranye no mu bamenyeshamakuru nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba amenyesha yuko nyine biteye impungenge ndetse binateye umutima uhagaze kubona nga mu Burundi akomeje kugenda hagaragara ibikorwa by'imbonerakure byibasira abanywanyi b'indi migambwe cyangwa badahuje ibyumviro n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero kandi akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana uburyo rero ibintu bikomeje kugenda biramira nga mu Burundi. Uyu mushingamateka Honorable Agathon Rwasa bivugwa yuko kandi yaba ari mu mugambi ukomeye cyane, umugambi ugendanye no kuba ariko arashaka ingene ibintu byohinduka nga mu Burundi kandi bigahinduka bitarenze uno mwaka. Bivugwa yuko kandi atigeze yishimira ibikorwa nyine byarabaye byo kumuhagarika mu bikorwa bigendanye nyine no kwitegurira amatora yimirijwe, mu nyuma y'uko rero mu matora yabaye mu mwaka w'2020 nyine ari umwe mu bantu baje hafi, aho bivugwa yuko ariwe nawe yari yatsinze amatora ariko akaza kwibwa amajwi, ariko kandi ku rundi ruhande bikaza kumenyekana neza yuko yabaye uwa kabiri nk'uko twabonye nyine umugujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi Seni wamurabitangaza. Kugeza ubu mu Burundi hari inkundura za politike zigiye zitandukanye muri kino gihe himirijwe amatora. Mu minsi iheze hari bamwe rero barasohoye inzandiko, ni imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, isaba yuko amatora yimirijwe mu Burundi cyane cyane nyine hakwiriye nyine kuba hofatwa ingingo zitandukanye, maze abari mu mugujejwe gutunganya no gutegura amatora mu Burundi ugaca urahagarikwa, aho bamenyesha neza yuko nyine ibiriko birategurwa cyangwa se ibiriko birakorwa mu Burundi ari ibara rikomeye cyane, aho bavuga yuko hakomeje kugenda hibonekezamo utunenge tugiye dutandukanye. Bavuga yuko rero nyine abamwe rero mu bajejwe gutegura ayo matora benshi abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi, aho bavuga yuko ibyo ngibyo ari ibara rikomakomeye cyane, bakavuga yuko nyine ibiriko birategurwa ari ibigendanye no kuzonyuruza amajwi cyangwa se kwiba amajwi nk'uko bigaragara. Aya matora kandi arakomeje kugenda aragaragaza impungenge mu gihe umuhari uregitaba rusanzwe rwanya ubutegetsi bw'u Burundi weretse gusohora itangazo ugasaba imigambwe mpuzamakungu cyangwa imiryango igitandukanye mpuzamakungu kotsa igitutu ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bo kubahiriza amasezerano ya Arusha nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi kandi bibaye mu gihe mu Burundi hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigendanye n'ibura ry'ibitoro, aho imwe mu migambwe igiye itandukanye itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ibona amatora akwiriye kuba yosubikwa, ariko kandi bakabona yuko umugambwe CNDD-FDD ukwiriye no kuba wotanga imihoho kuko nta kintu uriko urakorera abarundi. Baragira bati amatora ntashoboka nyine atagitoro, bakaba bifuza yuko nyine umugambwe CNDD-FDD ukwiriye kuba wotanga imihoho mu nyuma yuko nyine biboneka yuko atanyishu ibibazo bikomeje kugenda bigaragara.
nk'uko bikomeza kugenda bitugeraho nyine urunani rw'imigambwe Burundi bwa bose ruriko nyine ruritegurira kwitaba amatora yimirijwe nga mu Burundi mu mezi adashika kuri abiri nyine ari imbere, ruvuga ko ayo matora adashoboka mu gihe abitoza badashobora nyine gushikira abanyagihugu ku mvo z'ibura ry'ibitoro canke se bikomoka kuri peteroli nk'uko biboneka. Vyavugiwe mu kiganiro n'abamenyeshamakuru nyine na Kefa Niyibizi, umunyamabanga mukuru w'urunani Burundi bwa bose nk'uko bigaragara. Nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, BBC Gahuzamiryango ibajije urwego rujejwe amatora mu Burundi seni icyo ruvuga kuri izo mpungenge. Ubuvugizi bwarwo nyine bwasubije mu buryo rero nyine bwanditse buti amatora ni urubanza ruhambaye mu buzima bw'igihugu. Mu gutunganya amatora umugwi rero seni ugumukorana na ntaryo nyine n'abengwa n'amatora yose, inzego z'igihugu, imigambwe, amashirahamwe aharanira neza ya bose mu mugwi seni. Rero nyine ntidukekeranya ko rero ikibazo cy'igitoro kiri mu myitwarariko y'inzego z'igihugu zisanzwe rero zijejwe ivyo ngivyo byose, aho babona yuko icyo ngicyo kitaba ikibazo gikomakomeye cyane. Ayo matora y'amashinga amateka ndetse y'abashinga amateka, abakenguruza amateka, abagenama b'amakomine n'imitumba atikanyijwe mu ntango z'ukwezi kwa ruheshi nyine n'ukwezi kwa gatandatu. Imyiyamamazo nayo nyine itangure hagati mu kwezi kwa rusama, ni mu kwezi kwa gatanu nyine, dore ko twamaze kugira muri ndamukiza. Ikibazo cy'ibitaro mu Burundi kiramaze imyaka irenga 2 cyarabaye akananira abahinga nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse basigura yuko biteye impungenge kubona leta y'u Burundi ivuga yuko iri kwirimba ubutare itari kwirabona inyushu zigendanye n'ibi bitoro nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Umukuru w'igihugu ati njewe ubwanjye rero barandiye igiturire cya miliyoni 4. Uyu ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Wakwibaza ingene babara muri icyo gitoro kingana gutyo mu gihe n'abandi bagiye batandukanye bakomeza kugenda bagaragaza ko nyine bateye impungenge n'ivyo bikorwa byose bikomeje kugenda bigaragara. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyine harashitse igihe avuga ko nyine icyo kibazo acifatiye mu ntoki ubwiwe, si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu avuga ko acifatiye mu minwe. Ariko kuwa gatanu w'indwi iheze ari mu ikoraniro n'abagwizatunga yaravuze ko kompanyi y'igihugu Sopebu leta yiwe nyine yashize ko ngo itunganye itangwa ry'igitoro mu gihugu ubu ngubu ariyo nyine yashinze isoko rero rya magendu ry'icyo gitoro. Uno musi ntariko nyine marishe nord cyangwa se isoko ya magendu y'igitoro, niko Perezida Evariste Ndayishimiye abivuga, aho yabajije abari bitabye iyo nama imbere yo kubandanya ababwira we nyine ati kurya ibyo byama rero ibyo by'amadevize, amahera y'agaciro cyangwa amahera mvamakungu n'amarundi byarabaye nyine byarazanywe na BRB, banki nkuru y'igihugu, niko rero Sopebu yazanye n'ubundi ubigendanye n'ubunyongezi mu gitoro. Ati mu gutohoza ko rero nyine abo muri Sopebu bari igiturire, Ndayishimiye yaravuze ko yatumye nyine umuntu ariko atagenda nyine avuga ko atumwe n'umuntu nyine atumwe n'umukuru w'igihugu aja gusaba amaritiro nyine igitoro 10,000 nk'uko byoma bigaragara. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi yavuze ko uwo yatumye yaciye asabwa gutanga miliyoni 8 z'igiturire na 4 nyine zo kugura icyo gitoro. Izo miliyoni Ndayishimiye nyine avuga ko ari we nyine yari yazitanze ubwiwe kugira aronke icyemeza yuko nyine igiturire kiribwa nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Aha yaravuze ati nanjye ubwanjye Sopebu yarandiye igitoro cya miliyoni 4 z'amahera y'amarundi. Njyewe Sopebu Societe Petroli du Burundi yarandiye igiturire c'imiliyoni 4. Njewe uyu niko rero nyine Ndayishimiye yabibwiye abari ngaho nyine begurwa n'agatwengo nk'uko byoma bigaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye yaravuze ko Sopebu aho nyine guharira igitoro aho guigitoro ibituro amasitasiyo bisanzwe nyine bitanga igitoro, igihereza abantu ku giti cabo bakamenya iyo nyine baja kukibika. Yavuze ko rero ariko bigenda no ku mahera rero y'agaciro, amadolari cyangwa amadevize akoreshwa mu kugura ibidandazwa biva hanze, harimwo ibiva hanze, harimwo rero n'ico gitoro nyine
Perezida Evariste Ndayishimiye yaravuze ko kandi ko banki nkuru y'igihugu izwi nka BRB uko rero iha ayo mahera nyine abantu runaka kandi itategerezwa gukorana n'abantu mu buryo butaziguye kuko nyine mu bisanzwe ikorana n'amabanki y'ubudandaji nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Kubwo rero ayo mahera arahari mu gihugu gusa ngo hari abayanyegeza. Mu kwezi kwa kabiri nyine umukuru w'igihugu yarasubiriye uwahora nyine ari umukuru wa Sopebu. Abana 20 muri Toyota Probox imodoka z'amashure ntizigikora nyine ubukene bw'igitoro mu Burundi burakomeza kugenda buranuma mu Burundi kandi ibiciro by'igitoro ndetse no kwiyunguriza biraduga ariko kandi igitoro nyine ntitukibona. Imyaka iraheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga yuko ingorane z'amahera rero y'agaciro n'ibigendanye n'ibitoro nk'uko bikomeza kugenda bigaragara nyine atari ubukene bwabyo ahubwo n'ubundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara nk'uko ahubwo ari abagwanya ubutunzi bw'igihugu babinyegeza nk'uko akomeza kugenda abivuga. Kuba rero igiturire gifise uruhara nyine mu biriko biraba nta nkeka nyine ariko n'imbere yuko nyine Evariste Ndayishimiye ashika ku butegetsi muri 2020 Uburundi bwarakunze kuza imbere nyine mu bihugu birangwamo igiturire ku isi ariko kandi ibintu ntibyari bimeze nguko bimeze. Hari n'abamushinza kandi kuba ariko aratuma ibintu birakomeza kugenda biramira nabi cyane mu Burundi cyane cyane bivugwa ugereranyije amahera mva makungu canga se ubugidolari ry'abanyamerika ryaravunjaga amahera y'amarundi ariko ubu ngubu nyine ibintu byarakomeje kugenda birakomera cyane. Ayandi ava muyo amakungu nyine afashisha igihugu imbere muri 2015 hafi 50% y'amahera rero leta y'u Burundi yakoresha ku mwaka yatangwa n'ishiramwe rya Buraya. Inyuma n'intoreka rero zifatiye ku matora y'uwo mwaka nyine iryo shiramwe ryaraciye rifatira ibihano u Burundi byo kubahagarikira iyo mfashanyo gushika uno munsi nyine iyo mfashanyo ntiragaruka. Ibyo byose bica bikwegana nyine mu kugira ingaruka ku butunzi bw'igihugu cari gisanzwe nyine gifise intege nkeya. Hamwe Perezida Evariste Ndayishimiye aremera ko nyine igiturire ndetse no kunyuruza itunga ry'igihugu ari byo nyine bigifukamye mu nda byaratumye haba amasoko rero ya magendu ahereye kuri Sopebu na banki nkuru nyine y'igihugu inzego zombi zitwarirwa nyine mu biro byiwe bwite nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ahandi avuga yuko kandi nk'uko bigaragara ahandi avuga yuko ingorane ziterwa n'abiyemeje gusambura ndetse no gutobera ubutunzi bw'igihugu nyine kuva bananiwe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Avuga yuko hari indongozi zimwe na zimwe bakorana nga mu Burundi ndetse nazi ariko kandi zikaba ari zimwe mu bakomeje kugenda baratobera igihugu. Byaba ibya mbere nyine arabizi byaba n'ibya kabiri niba byose ari byo nyine nabyo nyine arabizi kandi ntasiba kubivuga. Mu myaka hafi 5 agira amare nyine ku butegetsi ikitaraboneka ni umuti nyine kandi Perezida Evariste Ndayishimiye na leta arongoye nibo nyine ba mbere babazwa uwo muti nk'uko bigaragara. Akomeza kugenda yiyamiriza ibikomeza kugenda biratangazwa akavuga yuko abariko barabikora ari abamwe nyine mu banzi b'igihugu nabo bakorana ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi n'abandi banyepolitike bagaragaza neza ko ari bararikomakomeye cyane nyine kubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamiriza ko hari abantu azi neza yuko bajya igiturire abandi banyereza amatungo ya leta ariko kandi akaba adashobora kuba yobafatira ingingo. Aha bamwe rero basigura yuko atabubasha gifise muri CNDD-FDD. Kefa Niyibizi yarasabye leta n'ubundi gutegekanya izindi nzira zo gushiraho rero inzogo zatowe hamwe ibintu byoguma rero uko biri uno munsi. Niyibizi Kefa avuga yuko kandi bimwe mu bintu nyamakuru byateye ubukene rero mu gihugu cy'u Burundi ari igiturire no kunyuruza amatungo ya leta. Mu itangazo rya Burundi bwa bose Kefa Niyibizi avuga yuko ingendo z'ibiturire kunyuruza itunga rya leta ndetse no kunanirwa gukorana n'abasanzwe bafasha igihugu zaramaze n'ubundi kumagaza abari n'ubundi mu butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeza kugenda avuga ati mwaribye imva ikwiye iyo guhambamwo nyine u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo Kefa Niyibizi arabihuriza ko cyane n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye
ariko akaba anamusaba gutanga imihoho kuko rero ntacyo ariko arageza ku banyagihugu. Yaratanze uburorero bwinshi n'ubundi bw'ingene itunga ry'igihugu rero harimwo n'ubutare rero ryibwa, ababikora bakagura nyine abajejwe ubutungane, mu buryo rero nyine n'abafashwe akenshi badaheza nyine ngo bahanwe. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara mu mvugo yashika nyine kure mu kwerekana ko igihugu cyatabagaye muri iyo nama n'abagwizatunga mu ndwi iheze, yarabajije niba nyine abarundi baramaze kwimba imva nyine ikwiriye yo guhambamo rero Burundi, ko mbona nyine muriko nyine mubujana mumva. Uko bigaragara urunani Burundi bwa bose ruhamagarira abarundi bose gushiraho inama nshingamateka yigenga igizwe ahanini cyane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, izotuma habaho ibiganiro by'ukuri n'abasanzwe nyine ku butegetsi n'abifuza ko rero ibintu bihinduka, kugira ubutunzi n'ubundi bw'igihugu busubire butohatare nyine, hongere ategurwe neza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Ariko kandi urwo runani ntiruvuga ingene urwo rwego gushirwaho. Kefa Niyibizi avuga ko inzira yotorerwa nyine mu biganiro, akavuga yuko leta y'u Burundi ikwiriye guca iraganira na bamwe nyine muri abo banyepolitike cyangwa se muri iyo migambwe, aho basigura yuko nyine ikimirijwe imbere ari ibikorwa nyine bigendanye no kuba harabegwa cyangwa se ashobora kurabegwa hamwe ingene ibintu bishobora kuba byomera neza ngaha mu Burundi. Ibi biriko biraba kandi ndetse n'aya majambo yose ariko aravugwa mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu nyine, aho bivuga ko yagiriye urugendo mu gihugu cya Vietnam ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Hari inkuru zigendanye no kuvuga ko ashobora kuba yotembagazwa ku butegetsi umwanya wari wo wose. Reka ndabashimira abanywanyi b'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya mu makuru akomeje kugenda aravugwa.